mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizera yuko meze neza aho muherereye hose ni Olivier Hakizimana na Nathalie Nyamoya n'uyu munsi twongeye gukorana. Turacari muri vya biganiro aho tumaze iminsi turiko turavuga ku vyerekeranye n'amatamperama. Nongeye gufata aka kanya kugira ngo ndabashimire abantu bose mutwandikira, abadutera intege, abadusengera, abatubaza ibibazo bigatuma twanrishisa iyi suje. Nukuri kuva nagatangura kugira audio n'ubwa mbere ndonsa amatemonyage angana kuri aho, n'ubwa mbere mbonye novuga porte biriko biragira kubona abantu hirya no hino mw'isi batwandikira chaque jour. Hari abantu bashika hagati ya 5 na 10 badusaba kubongeramwo, hari abantu batandukanye batubaza ibibazo, hari abatwikonfiya ko, hari abaduha intahe. Ivyo vyose turabibashimira. Hariyo n'umuntu yangereye audio sinshaka kubipartaja yose yari ndende, ariko ikintu nakuyemwo yareka aratubwira ati vy'ukuri ikintu nabonye mu bintu vy'urugo nuko umuntu yorondera ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo. Ico ni ikintu gikomeye cyane. Bibiliya iratubwira kurondera ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, ibisigaye turavyongerwa. Ibisigaye turavyongerwa na cyane cyane ivyo akabibwira akonseya abo bantu boba batarubaka, abo bakirondera bavuga bati ninde tojana. Aho rero ni kuri audio yagize ko reaction ya audio turiko turavuga. Umuntu yari karibaza ikibazo parapora y'amatamperama, mbega umuntu yohitamwo abanje kwicara kanaliza amatamperama. Ico novuga iyo conseil yamuhaye ni conseil nziza, kuko kurondera ubwami bw'Imana nico gikuri. Ibisigaye biraduherekeza, n'umugore cyangwa umugabo araguherekeza muri ubwo buryo. Ikindi naco kijanye n'ivyo tumaze iminsi tubabwira, yongeyemwo aravuga yuko uyu munsi ntituciganza turaba Kristo. Ni ikintu gikomeye cyane yasubiyemwo. Turaba Kristo, ni Kristo atuganza no muvyerekeranye n'urugo rwacu. Mwibuke yuko turi muri mission. Uwaduhaye mission rero ni wafise ijambo rya nyuma, kandi ni bategereza kutugena uko twigenza nuko tubikora. Tugomba rero kubandanya, kandi turasozere kuri ya matamperama. Turiko tugira resume yayo, dusa n'abariko barayaheza. Twari twavuze rero ubushize twari twavuze ku mapoint 3 kuri mot-clé, turavuga kuri priorité ku vyerekeranye n'ayo matamperama. Uyu munsi tugomba kubandanya. Uyu munsi tugomba kuvugana kuri recherche, mbega aya matamperama uko arane barondera iki. Ko twarabonye muri audio iheze, twarabonye ica objectif de base, turabona kuri priorité, turabona kuri mot-clé. Nagomba kubaza Nathalie par rapport y'iyi temperament y'umuflegmatique, ni giki arondera, ni giki kimumotiva, ni giki c'est la recherche, c'est plus la recherche que la motivation. Sinzi ico yo kitubwirako. Nongeye kubaramutsa kuri niteka yo gusubira kuganira namwe, gusangira ifite ibintu by'amatemperament cyane cyane n'ibi biganiro turiko turakora na Olivier. Nongeye no gushimira n'abamaze kutwandikira, nibaza ko tukunda tubashimira. Ni ikintu kidukora ko kandi kidushimira Imana ku bwanyu. Rero nkuko twabivuze ubuheruka, icumu phlegmatique arondera kivibwina ni kuba mu mahoro, l'harmonie avec les gens, ni kubana mu mahoro n'abantu. Ikintu kimutwara kitwara umutima wiwe ni kuba umunyamahoro n'abantu, être en harmonie. Ntakundi ingorane, ntakunda ahantu batongana, ashaka ibintu bituje bipanze, nukuri biri harmonieux. Kandi agakunda la sincérité. Arakunda ikintu vy'ukuri kiri sincère. N'umuntu azovuga ati nzirana n'ubesha, aranga ukubesha kuko nikujanye nawe, kuko ntikiba kivuye ibwina. Aranga ibintu biri superficiel, akunda ibintu biri sincère, azotwagwa cyane, azokunda ibintu biri sincère. Nico gituma rero par exemple ari kumwe n'umu sanguin ari très superficiel, ashobora gushavura ati no ujya muntu ntari vrai, ntameze neza. N'umuntu aho cherche la sincérité, arondera la sincérité, kandi ashaka l'harmonie, et aussi ashobora gukenera aussi une certaine appréciation. Voilà. Rero uravye ico par exemple umumelancholique we arondera, mbega ni giki gituma mu mutima ahaguruka avuduka. N'ibintu bipanze, l'ordre, la précision. Mbega ibintu bigizwe neza, apana 0,2, niba ari 0 ni 0, apana 0,1. Ashaka ibintu bimeze neza. Mwanda nabibona rimwe na rimwe d'ailleurs iyo abana bariko baragira amadevoir,
aza nk'abakorija ikintu nkora ni igiki manza kubona amakosa ndabona nti no ni byiza waronse 7/10 ni bien mugabo iyo 3 kameme twashobora kwikoresha twashira ngaha ugasanga ni la recherche de la précision ikintu gipanze kiri précis ukumva umenga kubiki d'ailleurs ni iyo tuko turategura n'amanseignement ndakunda gukoresha amakaramu menshi kugira amfashe mu mutwe gustructure sivyo canke hageze nko guca imirongo ndondera rate bene iyo rete nikenewe Olivier avuga ati ibintu natari ukuri sinzi ico gikora Olivier avuga ati ibintu uri kuranze neza ayiheruka mu ishuri jewe rate ndiko ndakora c'est nécessaire non pas ko ari umuntu aza kunjuja kuko nkunda ibintu biri précis ibintu biri organize sishaka gucapa umuzingi comme ça mwana basha ntafise kompa je laisse tomber biranduhisha kandi ndanababara ndanabicafye ntabonye ko bimeze neza biri précis donc umumelancholique azorondera urutonde arondere la précision kandi arondere n'ikintu kiri prévisible la prévisibilité ntashaka kuja muri kutamenya ibintu biza kumera jewe nico gituma nababwiye ni ukuri umbwiye ibintu vy'amafete ama surprise mutima uratiriganye none ivyo nivyo ari prévisible kuko umuntu agera kugirira surprise ariko gutegura ama surprise y'abandi nta ngorane organiser imanza z'abandi nta kibazo mugera prévisibilité ku muntu umumera ko ikintu gikenewe cyane kuko arahungabana atari ahantu hari prévision ni ikintu arondera c'est son confort confort en fait y'umumelancholique ni l'ordre la précision et la prévisibilité urakoze Nathalie hariyo tuvuze ku mukorerike mbega wewe n'igiki arondera wewe mwibuke yuko ikintu kimumotiva mu buryo rusangi canke objectif abafise wewe ni action agomba gukora n'ibikorwa kandi wewe atagetinga canke agomba gushika kuki agomba gushika kuri objectif nico gituma nimba aho nyanga abantu nimba akoresha ibiki pourvu yuko ashika kuri objectif yiwe rero icarondera ni ikintu umwimbu uri quantifiable productivité kwa kundi avuga ati iki nagishitseko j'ai réalisé ça et ça et ça urumva ni wa wundi n'amatrofe yiwe ayashira ahabona urumva yerekana ikintu yashitseko ikindi naco arondera niki arondera ubutwari le pouvoir et le contrôle ico twakivuganye kuri mokre rero nico gituma usanga mu vyo arondera vyose agomba kuyobora abantu agomba kurongora abantu nico kimu odora yuko motiva nico arondera urumva nico arondera ijoro n'umutaga mbega umusange wewe arondera iki qu'est-ce qu'il recherche wewe umusange ikintu arondera kuja mu kintu gihindagurika la variété urumva umusange kumujyana nk'ubudora tubibona nk'aha nka Nathalie ni ukuri nko mu bintu byo gufungura arashobora kujya ingimwe dorendi ya dimanche ni ukuri ibintu byo guhindagura yego iminsi 2-3 ikurikirana kujya na memushoze nta ngorane mugabo ego jewe ntugisubiramo mugabo hacemo ikindi urumva jeme la variété ndakunda yuko ibintu bihinduka urumva nicyo gituma n'ubu dushobora kuba twicaye nkamubwira duhaguruke tujya aha ati Olivier kutabimbwiye ejo donc monotoni ni ikintu umuntu yanka umusanga hama ikindi nacyo arondera ni iki arondera popularite urumva kuba rurangiranwa iyo yese atisha icyo kintu kuko mwibuke yuko umusange ari recherche yo gushimwa rero iyo wamurondera gushimwa ugomba gushimwa na bose iyo washimwe na bose ni uko uca uba reference uba populaire donc ni icyo kintu usanga umuntu w'umusange arondera ikindi nacyo arondera c'est le summum c'est la reconnaissance sociale kumva yuko yemewe par ses pairs kumva yuko nimba ari mu ishuri yemewe mu gihe bari ko baravuga bakamusita la yasha wumva c'est la crème de la crème wumva ari top ari ibintu biryoshye ari ibintu bimeze neza urumva donc nico umusange arondera ari la recherche yacu nawe rero ni wirabe mbega ndi la recherche de quoi nico gitumiza inyigisho no kugira ugaruke indani bwenda ugire introspection uvyiyumvireko tugomba turabe kuri caractère de base mbega phlegmatique nihe caractère de base yiwe n'umuntu ari discipline
akunda urutonde ni umudisipure mwiza mfite amajambo make ni kenshi rero gakunda gutanga na example ati iyo ari mu ishengero ni umuntu akurikiza amategeko ni umudisipure mwiza ko ntagorana kubera iki kuko intumbero yo no kunywana n'abantu bose kutagira ingorane n'imwe dore umuntu ari disipurine afite imigenderanire myiza n'abantu kuko ntashaka kubabaza abantu il est discret nivyo bintu bimuranga donc il est discipliné il est amical et il est discret nico kintu kimuranga muri caractère yiwe muri rusange ariko par exemple umumelancholique wewe ikintu kimuranga muri caractère yiwe c'est la logique ibintu birumvikana ibintu vya vrai nuko vyateza kumera ariko au-delà yuko biteza kuba bien organisé biri logique mu mutwe wiwe n'umuntu est très sensible curieusement n'umuntu afite une très grande sensibilité kubera mu mutwe havuye ibibazo tunene ko atakunda kunywana n'abantu humva yo basensible gute no ikintu kitabaye nkuko yabipanze ikintu kitagenze nkuko yari yavyiyumviriye n'umwana acatiriganya cyane acaja en dehors de sa zone de confort donc umuntu amererwa nabi iyo atabonye ko ibintu bitagenze neza iyo yacerewe iyo yagiye mu nzira atamenyereye n'umuntu acaba très nerveux donc c'est afite une grande sensibilité ariko aussi arasangiye ikintu n'umuflegmatique n'abantu bari réservé bakunda la discrétion aussi n'umuntu atakunda kuja imbere vraiment jewe n'ukuri yo ninjiye ahantu ikintu cambre mbanza kuverifia ikibanza ari kibanze nyuma simera kujya ku muflegmatique mais je ne vais pas vraiment ndakunda ku faire profil bas pas kwinyegeza mugabo mwana no bikenewe hinge nabirabire kure hinge ndavyiyumvire kuko ni nabirabira kure ntunda navyanalizane neza niho mbona uruje n'uruza rw'abantu niho nza kubona ibintu bibeza kuba organize urumva kugira aze kubimetriza wowe peut-être mu phlegmatique azobikora kugira ntahamura abantu ntabakomeretse ntiyitera imbere ngo banamuvuge nabi no ariko umumelancholique azoja inyuma kugira arabe mbega ibintu bimeze gute aha bakora gute urumva je n'umuntu ari plus mu bintu vy'amaregle c'est ça mbega amategeko ngaha babigenda gute n'umuntu abanza kwiga abanza kwihotira donc kenshi n'abantu baba bari réservé observe kuko aussi sont des gens très intelligents bakunda gufata umwanya wo kuraba bo kwiyumvira ku mukorerike rero iyo ndiko ndavuga caractère de base yiwe ikintu kimuranga ubwa mbere ni confiance en soi arafise uko gushira amanga arafise iyo assurance urumva rimwe na rimwe rero iyo utamuzi hari igihe ubifata nka arrogance ukumva yuko ari arrogant n'umuntu umenga ariyemeza ikintu cyose yari karakivuga umenga arakimetriza kurusha abantu bose umve ntagomba kukwereka ko akizi oya akizi kuruta abantu bose niyo assurance afise niyo caractère nico kimuranga afise assurance ikintu agiyemwo ikintu yumva yuko atademontre assurance no kukirusha abandi afuma kivamo urumva hama iyindi caractère imugaragaza ni iki ive toujours aller de l'avant urumva nicyo kintu kimugaragaza muri we yumva agomba kumuvinga nicyo gituma rero kuvugana n'abantu baguma muri pase umwanya wose pase ego tuvugane pase mugabo pase idupermete kwa avanse urumva niyo muhejeje kuvugana ku kintu kanaka cyangwa muhejeje gukora igikorwa plutôt mutaraheza gukora igikorwa wewe wamaze kwiyumvira next mbega ni iki gikurikira ni iki kiza apure donc mwibuke yuko n'abantu bari muri action umwanya wose bari muri action hama rero mvuze rusange wewe niya caractère de base ni ikihe kimuranga ikintu kimuranga ire amicale n'umuntu akunda ubugenzi akunda ubucuti niyo umuntu batazinanye cyane arakeya ambiance ituma wumva yuko iyo uriko uravugana n'umusange umenga tere imeze neza wo kwiyugurura wo kwirekura urumva ikindi kimuranga ni iki ni umuntu yaba ari enthusiaste hariyo témoignage twatanze muri audio imwe bari umusange ariko aravuga ati no ku kazi iyo bariko baramvuga uko bandekrive bavuga ngo umwe yama twenga n'umuntu umenga agendera hejuru umenga yaba aryohewe umenga afise passion yego afise passion ahari niyo ariko aravuga umenga avugira hejuru urabona ko bavuga batariyano urumva barafise igende usanga bashwashwanutse urumva ikindi naco caractère de base yiwe ni umuntu ari impulsif
nicyo gituma kenshi abasange hari amakosa bagwamwo kuko badafata umwanya wo kwiyumvira bakora siro pifu pafu n'ako kanya nyine ubona kumenya kwa petero yese avuze pafu abandi bose ntibaguheba jewe pafu jendi ngaho urumva donc yamara ngaho rero ari impulsive hamba tugomba kuvugana rero ni igiki gitera ubwoba aya makaragiteri uko ari ane mbega flegmatike atega ubwoba n'iki hamwe na melancholique gutega ubwoba cyangwa kugira ubwoba mu gihe umuntu agiye muri situation iyo ari yo yose mu melancholique mpamvu umuflegmatike ikintu yanka ni la confrontation icyo kintu atinya icyo kintu atumva icyo kintu kimutera ubwoba aranka kugikonfronta aca agenda kuko aca agira une certaine instabilité n'abantu rero bashobora no kubabwira ati uyu muntu nta courage afise c'est une poule mouillée yamahunga ni tigre papi wowe ntitugera tumwumva adjectif rero bakunda no kubakoresha ce sont des gens peureux nta kundi ntambara nta kundi ingorane donc aca agenda nta kundi ibintu biri instable par contre umumelancholique ikintu atinya c'est l'imperfection igikorwa kidakozwe neza cyangwa kuba embarrassé birashika ugasanga nk'ubundi aganirije nk'umuntu cyangwa nkaca niba ngiye bashaka kya jambo namubwira vraiment je pense pas qu'il faudrait ni sinateza kumuvugisha kuri yevra bene ndashobora kumara umunsi wose ndiko ndagwana nico cyumvira imbe natari ikintu cyo gufasha kumubwira kugira wase kuri stupide imbere yiwe utangura kuri yituka presque kuko uvuga uti je me suis embarrassé imbere yiwe rero bira kuremera kurusha abandi non pas bien sûr ko abandi babambarase birababaza mais ariko we waravyiyumvira kugose kubereke kuko n'umuntu akoshasha la perfection kubona rero yakoze ikintu gituma atamererwa neza bambe adakora neza mu maso y'uwo muntu ashobora kumusaba nk'incuro 100 igihumbi imbabazi birakomeye nagomba kuvuga ni gihitera ubwoba umukorerike ikintu kimutera ubwoba mwibuke yuko objectif yiwe agomba kuronka controle urumva agomba yuko ayobora ibintu rero iyo atakaje controle ni ibintu bimusaza ni nacyo gituma abantu b'abakorerike iyo yumva atari karametiriza ikintu rimwe na rimwe hari igihe aba agresive apana rimwe na rimwe kenshi aba agresive mu majambo cyangwa agresive mu nguvu mu bintu bigaragara urumva abantu bari korerike n'abantu kenshi mu gukura kwabo usanga ari abantu bakunda gukubitana igifunsi kugwana urumva kuko ntagomba guperida controle donc ifu yuko byanse mu migere ayishyira mu bifunsi byanse mu bifunsi ni migere cyane n'abantu bazi gukoresha amajambo pour t'atteindre donc akakuvuga ijambo ryarindiri gukorora agucinyize agushyire hasi kugira ntatakaze controle rero icyo ni ikintu kibatera ubwoba kuko mwibuke kugira controle ku mukorerike ntibisigura kujya muri pozisiyo yo kuguverina gusa oya meme derrière les coulisses arafise ingene yamatira arifisera rero iyo yumva yuko ashobora kuba muri pozisiyo atagikontorora ni ikintu kimuhungabanya cyane cyane iyindi pozisiyo ikindi kimutera ubwoba cyane ni igihe yumva yuko hari ubundi ashobora kumujya hejuru akamukontorora icyo rero kiramwica rwose arumva yuko ibara riguye nicyo gituma rero bama barondera uburyo bwose bakajya bajya muri akisiyo hari n'abapfira mu bikorwa byinshi kuko yibaza yuko plus il a de résultats plus il va garder le contrôle urumva hano rero kumusange wewe ni iki kimutera ubwoba mwibuke yuko icyo arondera ni reconnaissance sociale ni ukwemerwa habaye ni uko bamuvuga ni uko aba referanse ni uko yinfluence rero iyo ashyitse aho aperida iyo statut sociale nicyo gituma nk'ikintu mpora niyumvira cyarakinkora ni ukuri navuga mu myaka nka 10 iheze yesu yagiye agikora na cyane cyane akoresheje uyu twicaranye urumva ni ukuri yagiye agikora je kumva yuko nababaje umuntu hari n'igihe numva umenga ubuzima bwanjye bwohagarara ni ukuri kumva ngo narabura amahoro ku buryo nasanga ndi umuntu nijusitifiya rwose urumva narisigura rwose abagenzi baba bambwira bati none uzi ukwisigura gucika ryari
erega ndahajya ukiva hajya kwisigura ahubwo wacubaha amajambo menshi guponda kurusha urumva rero ikintu umusange atinya ni iyo perte de statut social cyangwa ikindi nacyo ni ukuba desapprouvé kumva yuko atemewe urumva nicyo gituma agerageza kuko ni umuseducteur naturel agerageza umenga yuko abantu batomba son charme arazi gukoresha amajambo meza aryohoye ari disitiye amajambo wumva ari mu ubwenge urumva kugira yemegwe kuko aratinya kuba ahantu atemewe aratinya kuba ahantu adakunzwe iki ni ikintu kimubabaza rwose reka tuzogira indi audio ya nyuma duheraheza kuri aya maresume y'aya matamperama ariko nizere yuko biriko birabafasha nimba mufise ibibazo murashobora kutubaza imbere yuko tuja muri iyi minsi mikuru aho natwe tuzofata akaruhuko k'isomene hafi isomene n'inusu twitegure natwe tube muri iyi minsi mikuru n'imiryango hama mu nyuma tuze tugaruke twasubiye kuzana inkomezi imana ibahezagire kandi bandanye bagira neza n'ukuri nongere kubabwira ko tubakunda amen.